Abakunzi bacu turongeye turabaramukije mu izina rya Yesu, turabandanya ca cigwa cacu c'urubanza c'ibiriko bikorerwa mu rusengero rwo mwijuru. Ni Trifoni Ntirampeba umugorozi niwe mubandanye muganira. Ubuherutse twarabonye yuko urwo rubanza rwatanguye mu 1844 twarabiharuye, mwarabibonye. None Yesu muri urwo rubanza adukorera iki? Turaraba ibintu bishika kuri 4 adukorera. Ubwa mbere adusabira imbabazi, adutsindanishiriza kubw'amaraso yiwe. Ariyo mpamvu abantu bakwiye kwizera amaraso ya Yesu, kuko umuntu bwiwe ntaco yotanga, nta kimazi yotanga kugira ngo ashobore kwemerwa n'Imana. Rero kubwo kubambwa kwiwe aradusabira imbabazi yitwaje amaraso yiwe, nkuko umuherezi mukuru nawe agiye ahera cyane yitwaza ikimazi agiye gutangira ibyaha by'abari mw'isi byashushanya Yesu Kristo. Ahanagura ibyaha twakoze bihanaguje amaraso yiwe, kugira ngo none ivyo vyaha ntibyongere kubonekana mu maso y'Imana. Si amen. Akabihanagura kuba ikintu gihanagwe ntishongera kubonekana. Arabihanagura abihanaguje amaraso yiwe. Icya gatatu ni umuvugizi wacu, avoka. Iyo umuntu agiye kuburana hari gusanga adafise impano yo kwiburanira, akarondera umuntu yize amategeko amuburanira. No kuvuga Satani tuba turegwa n'itegeko, kuko tuba twaricumuye ko twagisha, kandi riravuga ngo wacumuye, Imana yavuze ngo urwo gupfa. Yesu nawe agaca asuzuma agaca avuga ati nivyo uyu muntu yaracumuye, mugabo itariki niyi iki cyaha yaragikoze, ariko ndavye mu gitabo c'ugwibutso itariki niyi yaracihanye. Kandi data mubona aviriye amaraso, ubu nawe ko yabimbwiye arimwo iki cyaha yaragitsindanishirije, yaragihariye. Ariyo mpamvu tubama tubabwira ngo icyaha kitatuwe ngo cihane Yesu ntakivugira. Nuko hanyuma ikindi kintu adukorera n'umucamanza, araducira urubanza, kuko Yesu nta kizigoretse. Muri Yohani barabitubwira yuko ariwe mucamanza twahawe. Yesu wewe araraba itegeko akavuga ati nivyo urwo gutsindwa, kuko iki cyaha waragikoze. Ariyo mpamvu abatihana ibyaha byabo, nukuvuga ibyaha byabo urubanza, Yesu nk'umucamanza ashika kuri dosiye yabo akabona ati d'accord iki cyaha yaragikoze, nivyo iki cyaha yaragikoze, ariko ntawo mbona yigeze acihana, urubanza rukaba rwagufasha. Ntabwo yigeze yizera yuko amaraso yanje ashobora kumutsindanishiriza, urubanza rukaba rwagufasha. Nukuvuga araducira imanza ati mwatsinzwe, agaca bavuga ati mugabo ko mwabimbwiye narabatsindanishije. Ubundi nawe ati warakoze icyaha mugabo ntiwigeze ucihana, ngo gutsindwa n'urubanza. Ico nico kintu akora. Ibintu rero akora, asuzuma amadosiye yacu, ubuzima bwacu, ingene twabayeho. Araraba uko umuntu yizeye ubutsindanishirizwa kubwo kumwizera, akaraba ko hari ibikorwa vyera byo kugororoka yakoze. Turemera amategeko ko ariyo, ariko ngo birasaba yuko dukora n'ibikorwa. Ariho Yakobo yavuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Araraba rero muri kwa kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wacu yuko hari ibikorwa byo kugororoka twakoze. Ariho tuzotsindwa ngo nari nshonje ntiwangaburiye, nari ngwaye ntiwasuye, n'ibindi. Birasaba yuko rero dukora twizera, mugabo tugakora ibikorwa by'urukundo, atari byo twikorera ubwacu, ahubwo ari byo dukorera abandi, kuko na Yesu yaje kudukorera. Mbega mu by'ukora ukora wikorera cyangwa urakora no kuneza y'abandi? Urakora ukorera n'abandi. Nimba Yesu yaje kudukorera, nako turasaba ko dukora ibikorwa dukorera n'abandi, turonderera n'abandi, ibyo turondera tukumva ngo n'abandi barimo. Umuhinga niwe yavuze ngo umuntu atera igiti azi ko atazocugamamo agatutu, ariko ko arabazocugamamo agatutu. Niko ubuzima bwitwa. Natwe rero tuzosuzuma yuko hari ibikorwa byakozwe by'urukundo twakoze. Inyuma y'ugo rubanza hazobaho ukuza kudusomera urwaciwe. Imana iduhe gutsindanishiriza mu izina rya Yesu.